Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi mukunzi washimye kubana natwe muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakuramukije ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndagushikiriza zino nyigisho. Mu cigwa cacu giheruka twize kuri Zaburi ya 2. Twarayibonyemwo umuntu yuzuye mpwemu y'ubugarariji. Iyi Zaburi ya 2 twabonye ko igereranywa n'igitabo c'itanguriro. Igitabo c'itanguriro gitangura kutwereka umuntu w'umuhigwe yibereye mu itongo rya Edeni. Inyuma y'igihe kanaka tukaba tubona uwo muntu ari kure y'Imana kubera kutayumvira no kutayirondera. Twarabonye ku murongo wa mbere ugizwe n'ibibazo bivuga ngo abami bo mw'isi baragumutse n'abakuru bahurije inama hamwe kurwanya Uhoraho n'uwo yarobanuye mu kumusiga amavuta. Insiguro y'uwo murongo twayisanze ku murongo wa 27 wo mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa mu gihimba ca 4. Uwo murongo uravuga ngo kandi vy'ukuri muri iki gisagara Herode bona Pontiyo Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango y'Abisirayeli bakoraniye kurwanya umushumba wawe yera Yesu uwo warobanuje amavuta. Aha rero niho twabonye ko hatanguriye urunani rwo kurwanya Imana na Kristo imbere yo gukwira mu isi yose. Mu cigwa cakurikiye twaciye tubona ibigaragaza uko kwanka Imana n'urutonde bigenda vyisunga nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Twashishikaye kumva inyifato y'abo bami bo mw'isi n'abo bakuru nk'uko twabibonye muri Zaburi ya 2 ku murongo wa mbere n'uwa 2. Twashishikariye ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 12 aho twasomye ko abami bo mw'isi n'abakuru bavuga bati ingo ducagagura imigozi batubohesheje dutekure iminyororo badushizemwo. Twarabonye rero ko imwe mu migozi abantu bashobora kuboheshanya ni nk'ukwabirana. Twaravuze ko Imana yashizeho ukwabirana canke kurongorana ku neza y'abantu haba ku bakristo canke ku batari abakristo. Imana yashizeho kurongorana kuko yagomba yuko abantu bubahiriza urutonde yashizeho. Ariko ngabo babakuru bariko baravuga ngo ingo ducagagura imigozi batubohesheje dutekure iminyororo badushizemwo. Muri no minsi abantu batari bake bipfuza kwidegembya no kubaho uko bagomba nubwo Imana ivuga ko atariko byari bikwiye kugenda. Wewe nanje mugenzi dufise akameremere gakeneye kurandurwa, ariko muri no minsi ntitwitwararika kwiha Kristo ngo abikore. Kubw'ivyo ibice vyinshi bigize ubuzima haba mu vya politike, ivy'imibano, ivy'impwemu n'ibijanye n'ubuntu birangwa n'ingorane abantu badashobora gutorera inyishu ubwabo. Mu cigwa c'uno musi naho dushishikara twiga ku masengesho y'abana b'Imana mu bihe vy'amageragezwa. Tukaba tuja kwishimikiza amajambo yanditswe muri Zaburi ya 3 kuva ku murongo wa mbere gushika kuri Zaburi ya 5 umurongo w'indwi. Zaburi ya 3 n'iya 4, iya 5 n'iya 6 mbere n'iy'indwi zigize ico umuntu yovuga ko ari nk'ikiraro hagati ya Zaburi ya 2 na Zaburi y'umunani, zikaba zivuga kuri Mesiya. Zaburi ya 2 ivuga ku kuntu vyari vyaravugishijwe ko Mesiya azokwankwa n'abantu. Zaburi ya 8 nayo ikavuga ku ntsinzi yiwe nk'umwana w'umuntu. Ayo mazaburi yose ari hagati ya Zaburi ya 2 n'iy'umunani ameze nk'ishashara ryo kuyamatanya. Ayo mazaburi yose yo hagati uko ari 5 avuga ku masigarira y'Abisirayeli mu gihe Yesu azoba atakiri mw'isi, igihe umwami Yesu yise ic'amarushwa akomeye. Muri ayo mazaburi 5 tuhasanga amageragezwa, imibabaro, ukuzazanirwa,
ibyago bitari bimwe n'ibyaha by'Abisirayeli. Tuhasanga kandi amajambo atwereka amasezerano y'Imana kuri bo n'amasengesho bagize basaba gucungurwa hamwe n'ukuntu bizigira Imana. Amageragezwa n'imibabaro bishikira umwana w'Imana uwo ari we wese aho ari hose, kandi ukugubwa neza kuvugwa muri ayo mazaburi 5 nuko abana bose. Hari uburyo butatu bwo gusigura aya mazaburi. Uburyo bwa mbere ari nabwo nyamukuru nuko ya mazaburi yose uko ari 5 avuga ku byashikiye Dawidi mu buzima bwiwe. Ubwa kabiri, aya mazaburi arimwo amajambo afitaniye isano n'ibizoba ku masigarira y'Abisirayeli mu gihe c'amarushwa ahambaye. Ubwa gatatu naho, amajambo dusanga muri aya mazaburi afitaniye isano n'ibishikira abana b'Imana mu isi kandi ku isi yose umwanya uwo ari wo wose. Kwishimikiza iyi siguro igira gatatu mu kwiga aya mazaburi 5 akaba ari nayo zaburi ya 3, iya 4, iya 5, iya 6 n'iy'indwi, bituma turushiriza kudatahura. Zaburi ya 3 ni zaburi ya Dawidi igihe yahunga Abusalomo umwana wiwe. Iyo nkuru tukaba tuyisanga mu gitabo ca 2 ca Samweli kuva mu gihimba ca 15 gushitsa mu gihimba ca 18. Zaburi ya 3 itwereka ibyabaye mu mutima wa Dawidi mu gihe yariko yitegurira guhunga Yerusalemu, kuko umuhungu wiwe Abusalomo yaramugararije. Dawidi rero yanditse ku byamubayeko mu buzima, kandi biboneka ko yari mu bihe bigoye. Yari yahindutse impunzi y'inkengerwa yamuka mu gisagara cy'i Yerusalemu, ariko izina ryaco rikaba ari gisagara ca Dawidi. Yari yarirukanywe akugwa mu bantu yarongora. Abusalomo umuhungu wiwe yari yamugararije agoma no kumwica. Mugenzi unteze amatwi, kumbure ntutegera neza kandi ntiwokwihanganira ibintu bikomeye kandi bibabaza umutima byashikiye Dawidi, ariko nagomba urabe ingene Dawidi yavyifashemo. Mu gihe Dawidi yari karahunga, umwasi wiwe Shimeyi yamugiye inyuma agenda aramutuka inzira yose. Abishayi umwe mu bagendanyi ba Dawidi aca aramubaza ati, aho ndiwonkundiraga mwami wanje ngatobekeranya n'icumu uwo mwasi wawe Shimeyi? Ariko Dawidi yaciye amwishura ati, ntibikabe. Uwo gomba kuvyisomera yobisanga mu gitabo ca 2 ca Samweli mu gihimba ca 16 kuva ku murongo w'9 no ku murongo w'10. Uwavugishwa n'Imana Natani yarabwiye Dawidi ko Imana itazobura kumuhana kubw'ibyaha vyiwe. Mu gitabo ca 2 ca Samweli igihimba ca 12 umurongo wa 11, Natani abwira umwami Dawidi ngo, uku ni kuhora havuze ati, nzokuvyurira ibyago vyanduruka mu rugo rwawe, nzokunyaga abagore bawe ubona, ndabaha umubanyi wawe. Ni kuki ivyo vyari kugenda gutyo? Ni kuko Dawidi yari yakoze ikizira ku Mana, kandi ntiyari akwiye gushishikara ibikorwa by'ubwami atarihana. Nubwo rero Imana yamugiriye imbabazi ikamuharira ikaremesha umutima wiwe, yategerezwa kubona ingaruka z'ivyaha vyiwe, kandi iyo ngaruka yari ikwiye kubonekera mu bugarariji bw'umuhungu wiwe. Dusomye mu gihimba ca 15 c'igitabo ca 2 ca Samweli, tubona abansi ba Dawidi bagenda bagwirirana impande zose, imitima y'Abisirayeli nayo yaroye kuri Abusalomo, nk'uko tubisoma ku murongo wa 13 w'ico gihimba ca 15 mu gitabo ca 2 ca Samweli. Abusalomo yari umusore w'umunyakaranga, yari umunyapolitike w'incabwenge, yemerera abantu biwe ibintu vyinshi niyo yaba adashobora no kuzobibashikiriza. Igihe rero Abusalomo yagarariza se wiwe Dawidi, hari abandi bantu baciye bahaguruka bagwanya Dawidi, kugeza aho mu guhunga kwa Dawidi yagiye n'amaguru masa ata n'ibirato yambaye, agenda ararira ajabuka umugezi Kidironi. Vyabonetse rero nk'uko umengo Dawidi ntaco kumufasha na kimwe yigeze aronka. Inyuma y'iyi ntangamarara ku vyashikiye Dawidi, reka rero dutangure kuraba amajambo yo muri Zaburi ya 3 umurongo wa 1 uravuga ngo, Uhoraho we, erega basi banje baragwiriye, abangararije ni benshi. Aya majambo niyo majambo Dawidi
yibwira mu mutima mu gihe cyo kuva i Yerusalemu. Ku murongo wa 2 Dawidi avuga ngo benshi baramvuga ngo nta gakiza afise ku Mana. Bibaza ko Imana yari yamuhevye, ariko Imana ntiyari yamuhevye na gatoya. Kumbure ohava mbarira uti jewe sintahura ukuntu Imana ishobora gusubiza hamwe n'umuntu nka Dawidi. Nshuti yanje mugenzi, mbega ntiwoshimira Imana ko ari umugenzi wacu mwiza, kandi ko itabura gusubiza hamwe n'abantu nka Dawidi no guharira uwuyizera wese ayegeranye umutima wo kwihana? Ku mpera y'umurongo wa 2 tuhasanga ijambo sera. Iri jambo sera ryafatiye umwanya muremure abiga ijambo ry'Imana barironderera isiguro, ariko ijambo sera rikoresha inshuro 71 mu gitabo ca Zaburi. Nk'uko twabivuganye tugitangura kwiga iki gitabo ca Zaburi, amazaburi yose ni indirimbo zategerezwa kuririmbwa n'imigwi y'abaririmbyi b'abahinga. Nizigira yuko kubw'izo ndirimbo Yerusalemu yari rurangiranwa mw'isi, kandi ko abantu bava hirya no hino baje kumviriza ubuhinga mu kuririmba. Sera rero ni jambo abaririmbyi bakoresha kugira ngo baruhuke akanya gatoya imbere yo gushishikara. Ku muntu atamenyereye ibyo kuririmba, sera risobanurwa gutya: hagarara, raba, umviriza. Namba umaze kugendesha canje kugendera mu muduga, uciye ahantu imiduga ihurira ari myinshi, uramaze kubona ko hari ibimenyetso vyerekana ukuntu imiduga itegerezwa kubisikanya. Mwene ivyo bimenyetso ntabwo bifise isiguro isa n'iyo ijambo ry'Imana sera. Iyo ugendesha umuduga abishikiriye, araheza akifata nk'umuririmbyi, arahagarara, akaraba iburyo n'ibumoso n'imbere n'inyuma, akumviriza, akabandanya urugendo. Iyo dusoma amazaburi rero, twategereza guhagarara no kuraba no kumviriza, kandi ijambo sera ritwibutsa kwama tugenza dutyo. Ni nako kandi dukwiye kugenza iyo dusoma ijambo ry'Imana. Kuva ku murongo wa 5 gushika ku murongo wa 6, Dawidi avuga ngo nararyama ngasinzira nkikangura, kuko Uhoraho ari wampagarikiye. Sinzotinya abantu ibihumbi vyinshi vy'abankikije impande zose kugira ngo bantere. Iyi mirongo abanonosoye ivya Bibiliya bayise Zaburi yo mu gitondo. Icatumye bayita gutyo ni kuko amajambo ari muri iyo 200 ari amajambo meza yo gutangurana umunsi. Nubwo Dawidi yari afise ingorane n'ibimuhagaritse umutima, yizigiye Uhoraho, hanyuma bimushoboza kuronka itiro nubwo ata binini yari yamize kugira ngo asinzire neza. Yizigira Uhoraho, akisegura amasezerano yiwe, hanyuma akisinzirira. Nico gituma Dawidi avuga ko atazotinya naho abantu ibihumbi vyinshi vy'abamukikije boba barondera kumutera. Arongera kati naho isi yose yohaguruka kundwanya, sinzotinya. Umugabo umwe yitwa Cromwell yarazwi nk'umuntu wa mbere w'umwete ku isi yose. Hanyuma umunsi urizina, umuntu umwe aramubaza ati, mbega umwete wawe ufatiye kuki? Nawe yishuye uwo muntu ati, umwete wanje ufatiye ku gutinya Imana. Ati nta muntu n'umwe jewe ntiyinya ku isi. Uwitwa Martin Luther nawe nyene yari ameze atyo. Iyaba uwo munsi hariho gutinya Imana gukwiye mu bantu, ingorane ziba ari nkeya. Uwo munsi hariho abantu bagendagenda hirya no hino buzuye amajambo yo guhendana, kuko ariyo basanzwe bakoresha kugira ngo bironkere ico bafasha. None ni kuki bakora gutyo? Ni kuko atagutinya Imana kuri muri bo. Ikintu gituma umuntu agira umwete ukwiye mu buzima ni ugutinya Imana bifatanije no kuyubaha. Niwatinya Imana ukongera ukayubaha, izokumara ubwoba bwose. Umurongo w'indwi utwereka yuko Dawidi yizigira Imana gusa. Muri uwo murongo Dawidi avuga ngo Uhoraho we haguruka, Mana yanje nkiza, kuko wakubise abansi banje bose mu musaya, wahongoye amenyo y'inkozi z'ibibi. Mu by'ukuri gukubitwa mu musaya birababaza gose. Iyo ukubiswe mu musaya, nubwo atavye ndakwifurije, ushobora guca uziba amatwi. Kandi kumbure Dawidi yarabibonye,
bishika mu buzima bwiwe. Avuga rero ko abansi biwe bari bakubiswe mu misaya. Vyongeye kandi Imana yari yahongoye amenyo y'ababi, kandi ntibari bagishobora kugirira nabi Dawidi, ari naco catumye ku murongo w'8 avuga ati, agakiza nakuhoraho, umugisha utanga ube ku bantu bawe Sera. Uhoraho rero niwe yandurukako agakiza kacu. Dawidi ntaho yigeze yiyumvira ku gakiza nk'ikingorongoro ushobora gushira mu mupfuko hanyuma kigatakara. Vyongeye kandi ntaho yigeze yiyumvira agakiza ko ari ikintu ashobora gutahura. Yamye abona ko ari ingabire y'Imana. Jambo Sera riri ku mpera y'umurongo w'8 ritwibutsa guhagarara no kumviriza hanyuma ukiyumvira. Muri Zaburi ya 3 rero Dawidi yita Imana inkinzo yiwe, kandi koko niyikingira abayo. Mw'ikete Pawulo yandikiye Abanyefeso mu gihimba ca 6 umurongo wa 16 avuga ko dukwiye nk'abakristo kwakira inkinzo y'ukwizera. Dawidi yarazi akamaro k'inkinzo kuko yari yarayikoresheje cyane. Dawidi avuga kandi ko Imana ariyo bwira bwiwe kuko yama yizeye kuri kumwe nawe. Wibuke ko igicucu Dawidi avuga kandi ko Imana ariyo bwiza bwiwe kuko yama yizeye kuri kumwe nawe. Wibuke ko igicu c'ubwiza cama hejuru y'Abisirayeli, kandi ko cari ikimenyetso c'uko Imana iri kumwe nabo n'ukuboko kwayo kukabakingira. Mugenzi nyumviriza uyu munsi, tubeshejweho n'ubuntu bw'Imana, tukabeshwaho n'ukwizera, kandi ubwiza bw'Imana buri kumwe natwe kuko Imana yama yiyereka abana bayo. Muri Zaburi ya 3 kandi Dawidi ariko abwira Imana ko ariyo ishira hejuru umutwe wiwe. Ushobora kubaza uti, mbega ivyo vyagenda gute? Mbega ivyo vyogenda gute? Imana yari yarasezeraniye Dawidi kizomwubakira inzu, ikamuha n'umugisha, ubwiza n'ubwami. Twe nawe turashobora kugwa tukava mu bwiza bw'Imana, ariko Imana irasubira ikadushira hejuru duciye bugufi, tukarondera mu nyonga zayo dufise imitima ifashe ingingo yo kwihana. Zaburi ya 3 rero irimwo amajambo y'igitangaza atandukanye nayo muri Zaburi ya 4. Zaburi ya 4 nayo nyene ni ya Dawidi, ikaba itangurwa n'amajambo yo gutakamba, nk'uko ubwihisho bw'abana b'Imana mu gihe c'ingorane bwama imisi yose ari amasengesho. Kandi Imana iraheza ikababera inkinzo nk'uko twabibonye muri Zaburi ya 3. Mu murongo wa mbere w'Izaburi ya 4 Dawidi avuga ati, unyishure uko ndagutakambiye, Mana ukugororoka kwanje gukomokako. Washize ahagutse aho nari nsugerejwe, ngirira imbabazi wumve ugusenga kwanje. Iyo umuntu asugerejwe aba afise imitwaro myinshi imuremereye mu buzima bwiwe, kandi muri ino minsi ibiremera abantu ni vyinshi. Kubw'ivyo rero dukeneye kuremeshwa n'ijambo ry'Imana. Zaburi 145 ku murongo wa 18 iravuga ngo, Uhoraho aba hafi y'abamwambaza bose, y'abamwambaza mu vy'ukuri bose. Usomye Zaburi ya 50 ku murongo wa 15 naho havuga ngo, uzonyambaze ku munsi w'amagorwa nzogukiza, nawe uzompesha icubahiro. Na muri Zaburi ya 18 ku murongo wa 6 Dawidi avuga ngo, mu mubabaro wanje natabaje Uhoraho, natabaje Imana yanje, yumva ijwi ryanje iri mu ngoro yayo, ugutabaza kwanje kuyishika mu matwi. N'umurongo wa 16 wa Zaburi ya 55 uratubwira ngo, jeho nzokwambaza Imana, Uhoraho azonkiza. Umurongo w'indwi wa Zaburi ya 86 nawo uvuga ngo, ku munsi w'amarushwa yanje nzokwambaza, kuko uzonyishura. Irindi jambo ryiza rishobora kuturemesha iyo dusugerejwe na Satani turisanga muri Zaburi ya 91 ku murongo wa 15, aho naho havuga ngo, azonyambaza nanje ndamwitabe, nzobana nawe mu marushwa ndamukize, ndamuha icubahiro. Mugenzi wanje uteze amatwi kino kigwa c'inyigisho za Bibiliya, Bibiliya yuzuyemwo amasezerano meza nk'ayo duhejeje gusoma, kandi twe nawe twamye tuyibuka
tukayishimikiza mu bugingo bwacu bwa gikristo, twokwamana kunesha umwasi satani igihe cyose aduteye. Ico umwanditsi wa Zaburi ya 4 yavuze atakamba asaba ko ari uko Uhoraho yogumana nawe. Ku murongo wa 2 wa Zaburi ya 4 Uhoraho aravuga ati, mwabana b'abantu muzogeza hehe gutitura icubahiro canje? Muzogeza hehe gukunda ibitagira ikimazi no kwitwararika ivy'ibinyoma? Sera. Kwitwararika ivy'ibinyoma ni uguhusha inzira ya nyakuri. Ku murongo wa 3 naho Dawidi akabasaba kwiyubara bahinda agashitsi imbere y'Imana. Ku murongo wa 5 akabashishikara kugabisha abana b'Imana ati, mutange ibimazi vy'ukugororoka muheze mwizigire Uhoraho. Umurongo wa 6 nawo utwereka Dawidi ingene yari umuntu yizigira kandi ashize amanga mu gakiza. Aravuga ati, hariho benshi babaza bati, ninde azogira iciza twereka? Uhoraho utwakishiriza umuco wo mu nyonga hawe. Mu gihe abantu benshi basigaye bivugira ngo nta ciza kikiriho, twebwe dukeneye yuko Uhoraho atwakishiriza umuco wo mu nyonga hiwe. Ku murongo wa 7 Dawidi yiginagura Uhoraho avuga ati, ushize akanyamuneza mu mutima wanje karuta ko bagira mu gahimbo k'amahonda no mu vinyu vyabo. Dawidi yari ameze nka wewe nanje, kuko mu gihe c'amageragezwa n'ingorane yaratsindwa agacumura. Hirya no hino yiwe hariho abatizera, kandi abantu nibo bamwitambako umuvyimba bavuga bati, Uhoraho nta kintu na kimwe azokorera Dawidi. Ariko mu vy'ukuri Uhoraho yakoreye Dawidi ibintu bikomeye mu kumushira mu mutima wiwe akanyamuneza kuruta ak'abantu b'Abisirayeli baba bafise mu gahimbo k'amahonda no vino yabo. Dawidi rero yarabonye ko Imana ari nziza. Mbega wewe unyumviriza uyu munsi, woba umaze kubona ko Imana ari nziza mu bugingo bwawe? Nurabe ku murongo w'8 w'Izaburi ya 4 isozera ivuga ngo, nzokwama ndyama sinzire ataco nicura, kuko ari wewe wenyene Uhoraho umpa kuba amahoro. Mugenzi wanje unyumviriza, hari aho woba ugerageza gushira umutima wawe kuri uwo murongo wa Zaburi ya 4 kugira ngo uronke agatiro gakwiye mw'ijoro? Amajambo agize Izaburi ya 4 aruta kure niyo ibinini byose boba wagerageje gukoresha kugira ngo uronke agatiro, bimwe bita fenerega. Ese ukuntu aya majambo yo muri iyi Zaburi ari gitangaza kuri twebwe abakino gihe, n'ukuntu ari igikundiro ku bwoko bw'Imana mu minsi y'amageragezo. Zaburi ya 5 nayo nyene ni ya Dawidi, ikaba igizwe n'amajambo y'isengesho ry'ukwizera avuye mu mutima wuzuyemwo ukumenya ko Imana ariyo nkinzo, kandi ko ariyo izogerera abayirondera bose. Iyi Zaburi ya 5 ivuga cane kwigwirirana ry'ibibi. Zaburi ya 5 yitwa Zaburi yo mu gitondo. Uhereye ku murongo wa 1 gushitsa ku murongo wa 3 haravuga ngo, Uhoraho tegera ugutwi amajambo yanje, ushira umutima ku majojwa yanje. Tega ugutwi ijwi ryo gutakamba kwanje, mwami wanje mana yanje, kuko ari wewe nsenga. Uhoraho mu gitondo uzokwama wumva ijwi ryanje, mu gitondo nzokwama ntumbereza ugusenga kwanje kuri wewe nderetse. Nkuko rero nari mpejeje kubivuga, iyi Zaburi ya 5 niyo mu gitondo. Dawidi abwira Uhoraho ko azokwama yumva ijwi ryiwe mu gitondo. Mu gitondo ni umwanya mwiza wo guhereza Imana umutima wawe mu masengesho. Mugenzi inshuti yanje, ibuka kwama utangurana umunsi n'Imana. Kuva ku murongo wa 4 gushika ku murongo w'7 Dawidi abwira Imana ngo, kuko utari Imana y'intambira kibi, umunyakibi ntazobana nawe. Abibona ntibazohagarara imbere y'inyonga zawe, wanka inkozi z'ibibi zose. Uzohonya abanyabinyoma. Uhoraho yankurunuka umwicanyi n'ingunge. Ariko jeho ubwishi bw'imbabazi zawe buzonyinjiza mu ngoro yawe, nzokwikubita hasi senge nkubashe, mpanze amaso urusengero rwawe rwera. Mugenzi wanje uriko urakurikira kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, Imana niyo gushimwa no gusengwa ibihe byose.
uyisenga ufise umutima utunganye, kuko n'Imana yanka ikibi cyose kandi itabana n'ikibi. Niwumve ico ijambo ry'Imana rivuga ku munyabyaha nk'uko tubisoma mu vyahishuriwe Yohana mu gihimba ca 21 umurongo w'8 havuga ngo: ariko ibijora, abatizera, abakora ibizira, abicanyi, abashurashuzi, abarozi, abasenga ibigirwamana n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzoba mu kiyaga caka umuriro n'ibizuku, nico rupfu rwa kabiri. Nshuti yanje mugenzi uriko urakurikira kino cigwa ca Bibiliya, wiyubare wirinde ikibi cyose kugira ngo Imana ikunezerererwe, nawe uheze uyisenge unezerewe. Ntube muri abo barindiriye kuzotabwa mu muriro n'ibizuku, arigo rupfu rwa kabiri. Yesu Kristo niwe wenyene ashobora kuguha uburenganzira bwo guhunga urwo rupfu, kuko niwamwizera ukamugira umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, azoguhindura umwana w'Imana kandi uzoheza uraganwe na Kristo ubugingo budashira. Reka dusenge. Mana yacu y'urukundo, se w'umwami wacu Yesu Kristo, umukiza w'abari mw'isi kandi umuhuza wacu nawe, ndagukengurukiye kuri izi nyigisho turiko turumva muri ubu buzima bwa Dawidi. Dawidi yabaye ukwizigira kandi yemeye yuko agakiza kabonerwa muri wewe ukamubera inkinzo. None ndasengeye umuntu yakurikiye kino cigwa akaba nawe atahuye yuko yabujijwe amahoro nuko atakugize inkinzo, umuhindurire ibihe, umwakirire irishikanwa ryo kwemera kwihana, umugire umwana wawe, hanyuma uzomuhe kuraganwa n'abizera ubugingo budashira. Ndabisavye mu izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo, amen. Icigwa cacu cyo kuri uno munsi tuyigarukirije ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri iyi ndwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twrburundi@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.